Turabaye ikaze mwese mukuma kurikirana ETBC-TV mukaba muri kumwe na Rich Miradi size 611 nibagiye kugira share like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bishaka kuri TV yanyu ETBC-TV nkuko bisanzwe uno mwanya tubashikiriza amakuru y'inkino amakuru agezeho yaba yavuga mu Burundi canye hanze y'igihugu ariko kuno munsi twaba tubafite amakuru menshi asanzwe avugwa muri za MERCATO zigeze zitandukanye zivuga ku mugabane wa Burayi. Inkuru ya mbere turahera mu mugwi wa Manchester City duhereye ku ruhande rw'inyuma ko biravugwa ko umukinyi Kubwanyu asanzwe akinira umugwi wa RB Leipzig mu gihugu cy'Ubudagi akararondegwa n'umugwi wa Manchester City. Kavuga ko umugwi wa Manchester City witeguye gutanga miliyoni 90 z'amahero kugira usinyishe umukinyi Kubwanyu. Umukinyi rero mu basanzwe bamuzi mwaramubonye muri mondiale yerutse kurangira abaye mu gihugu ca Qatar mu 2022 n'umukinyi asanzwe akina ku ruhande rw'inyuma mu mugwi wa Croatia yagiye arigenza neza mu gufasha umugwi wa Croatia gushika muri demi finale ya mondiale yerutse kurangira abereye mu gihugu ca Qatar. Nivyaba rero uwo mukinyi akagurwa miliyoni 90 n'umugwi wa Manchester City azobaye umukinyi wa mbere ku isi y'umupira w'amaguru akina ku ruhande rw'inyuma aguzwe amafaranga menshi. Ndabibutse ko umukinyi arafise rokoro kugwa amafaranga menshi ari umukinyi yaguzwe n'umugwi wa Manchester United nawe ni Harry Maguire yaguzwe kuri miliyoni zigera 87 z'amahero. Kubwanyu rero biko biravugwa ko yo bagiye kwiyunga n'umugwi wa Manchester City aguzwe miliyoni 90 z'amahero. Iyo nkuru twaba twishikesha Fabrizio Romano muziko asanzwe atanga amakuru agiye atandukanye avugwa muri za MERCATO ku mugabane wa Burayi. Iyi nkuru kiravugwa nuko umugwi wa Paris Saint-Germain wasinyishije umukinyi Goncalo Ramos yarasanzwe akina mu mugwi wa Benfica. Umukinyi w'imyaka 22 abamuzi mwaramubonye muri mondiale yerutse kurangira abaye mu 2022 yabereye muri Qatar. Umukinyi yigenje neza ku ruhande rw'imbere akinira umugwi kiragihugu wa Portugal. Muzi ko umukinyi yakinye inkino zitatu atsinda ibitsindo bitatu. Ndabutse ko Cristiano Ronaldo yajya bench akicara hanze kugira uwo mukinyi atangure. Goncalo Ramos asanzwe afite imyaka 22 akaba yasinye mu mugwi wa Paris Saint-Germain aguzwe miliyoni 80. Abantu benshi bakaba baravuga ko ari we agiye kuba umusubirizi wa Kylian Mbappe. Muzi ko agiye gusohoka umugwi wa Paris Saint-Germain. Ibi ni bimwe mu biharuro byagiye biraranga umukinyi Goncalo Ramos muri toute competition kofondi mu mwaka w'inkino wa 2022 uherutse kurangira ushira 2023. Nuko umukinyi mu nkino 47 yatsinze ibisindo bigera kuri 27 atanga na pass decisive zigera kuri 12. Rero umukinyi akaba agiye gukina mu mugwi wa Paris Saint-Germain asinye contrat y'imyaka 5 akaba yaguzwe miliyoni 80 z'amahero. Indi nkuru kiravugwa ni ku mukinyi yahoze akina mu mugwi wa Tottenham Hotspur akina no mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Nawe sundi ni Lucas Moura w'imyaka 30 agiye kwiyunga n'umugwi wa Sao Paulo mu gihugu ca Brazil. Nuko muzi wo mukinyi yagiye arandika amateka atandukanye yagiye arandika amateka cyo mu mugwi wa Paris Saint-Germain mu nyuma aja mu mugwi wa Tottenham Hotspur nyuma yo kumara imyaka 5 ariko akinira mu mugwi wa Tottenham Hotspur yagiye arawufasha ibigiye bitandukanye awufashije no gushika muri finale ya Champions League yabaye mu 2019. Nuko umukinyi w'imyaka 30 Lucas Moura agiye kwiyunga n'umugwi wa Sao Paulo wo mu gihugu ca Brazil usanzwe ukinamo n'umukinyi James Rodriguez muzi yagiye aca mu migwi itandukanye za Real Madrid aca no mu mugwi ya Everton. Indi nkuru ikiravugwa mu mugwi wa Chelsea nuko Robert Sanchez ahora ari umunyegori w'umugwi wa Brighton yasinye mu mugwi wa Chelsea akaba ari we agiye gusubirira Edouard Mendy muzi ko yaguzwe n'umugwi wa Al Hilal wo mu gihugu ca Arabie Saoudite. Umunyegori rero yagiye arafasha umugwi wa Brighton gushika mu bibanza by'imbere aho yafashije umugwi wa Brighton gushika mu kibanza c'indwi ukarangiza saison mu kibanza c'indwi. Rero umunyegori akaba yasinye mu mugwi wa Chelsea aguzwe miliyoni zigera kuri 30. Biba bivugwa ko kuno munsi ariwo azakugira visite medicale akabasha no gusinya contrat y'imyaka 4 akinira umugwi wa Chelsea. Nawe sundi ni Robert Sanchez yarasanzwe asamira umugwi wa Brighton agiye kuba umunyegora agera kabiri mu mugwi wa Chelsea inyuma ya Arzebalaga muzi ko arafata numero ya mbere mu gusamira umugwi wa Chelsea. Akandi gakuru karavugwa no mugwi
Olympique Marseille wo mu gihugu c'Ufaransa nuko Pablo Longoria asanzwe arongoye umugwa Olympique Marseille yatangaje amajambo yagiye aratangaza n'abantu benshi kuvuga ati tugiye kuraba ukuntu twoyagana na kane CAF Confederation isanzwe irongoye umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika ko bo kwimura igihe hazokinwa kane kazoba agasaba ko Ligue 1 izociyagarara kubera musanzwe muzi ko umugwi wa Olympique ivyo byose bivuga kubera ko umugwi wa Olympique Marseille wagiye urasinyisha abakinyi batandukanye bagiye barava ku mugabane wa Afrika. Rero nihageraho kane iba muzi ko abakinyi baca bava mu migwi yabo bakaza gukina kandi amashampiyona aguma bandanya ku mugabane wa Burayi nuko umugwi wa Marseille uzowakomerekera cyane niyo mpamvu yatanguye kuvuga ayo majambo ati tuzoraba tuyage na Ligue 1 mu gihe kandi izoba mu 2024 mu kwezi kwa mbere tuzoraba ukuntu duhagarika Ligue 1 igahagarara. Rero tukaba turindiriye kuraba ko usanzwe arongoye ishiramo ry'umupira w'amaguru mu gihugu c'Ubufaransa ko aza kumvikana n'ivyo Pablo Longoria Perezida w'ikipe ya Olympique Marseille ariko aravuga. Rero mu gwa Olympique Marseille wagiye urasinyisha abakinyi batandukanye basanzwe bava ku mugabane wa Burayi tuvuga nka Kondobia, tuvuga Aubameyang, Harit, Unai, Mbemba, Ngei na Diaye na Ismail Assar. Abo se n'abakinyi bagiye barasinya mu mugwi wa Olympique Marseille kandi basanzwe bava ku mugabane wa Burayi. Rero tuvuga inkuru kiravugwa ku mumenyereza Xavi Hernandez nuko yagiye atangaza amajambo menshi nyuma yaho Ousmane Dembele avuye mu mugwi wa FC Barcelona akavuga ati umugwi wa Paris Saint-Germain waragerageje kutwemerera ko uzoduha umukinyi Neymar Junior kugira ngo tubahe Ousmane Dembele ariko ivyo byose twaravyanse kandi Ousmane Dembele n'umukinyi twizeye dukunda mu mugwi wa FC Barcelona ati ndibuka tuyaga n'umukinyi Ousmane Dembele ambwira ko yiteguye gukinira umugwi wa FC Barcelona ariko ivyo byose akaba yaciye abihindura mu munota umwe ati naramuhagarikije turi muri entraînement ndamubwira aho tubwira impamvu uvuye mu mugwi wa FC Barcelona ugiye mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Ousmane Dembele akaba atana kintu na kimwe yatangaje kubijanye na depart yiwe kuva mu mugwi wa FC Barcelona aja mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Ariko nyuma yo kugenda nuko Ousmane Dembele yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi atangaza ko impamvu avuye mu mugwi wa FC Barcelona ari uko umugwi wa FC Barcelona udafise projet wamweretse projet iboneka kandi akavuga ati naho nari nyina mu mugwi wa FC Barcelona hari abantu bari bakingaya abantu bari batakima agaciro nk'umukinyi wa FC Barcelona ati niyo mpamvu misemwo kuva mu mugwi wa FC Barcelona. Akandi gakuru ko karavuga mu mugwi wa Manchester United ku mukinyi Marcus Rashford akaba yatangaje amajambo akurikira. Marcus Rashford avuga ati ndizera ko ngiye gukuraho rokoro y'umukinyi wa Rooney yo kuba umukinyi wa mbere amaze gutsinda ibisindo byinshi mu mugwi wa Manchester United. Yabutse ko umukinyi wa Rooney ari wasanze afise rokoro yo gutsinda ibisindo byinshi mu mugwi wa Manchester United asanzwe afise ibisindo bigera kuri 253. Marcus Rashford akavuga ati ndizera ko sezo igiye kuza nzotsinda ibisindo 35 cyangwa ibisindo 40 muri sezo igiye kuza kugira mbandanya tsinda ibisindo byinshi mbatero koro yari ifise n'umukinyi Wayne Rooney yo gutsinda ibisindo byinshi mu mugwi wa Manchester United. Rero tukaba turindiriye turabe ko iyo rokoro Marcus Rashford isanzwe ifise n'umukinyi Wayne Rooney azobasha kuyikuraho. Ndabutse ko Marcus Rashford ubu ageze ku bisindo 123 bikamusaba gutsinda ibisindo 130 kugira akureyo rokoro isanzwe ifise na Wayne Rooney yo gutsinda ibisindo byinshi mu mugwi wa Manchester United. Agakuru kako karatangaza abantu benshi nuko Lionel Messi nyuma yo gutsinda ibitsindo 4 ari kumwe n'umugwi we wa Inter Miami muri Major League Soccer igana ry'umupira w'amaguru ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko aciye afata ikibanza kigira gatanu mu bakinyi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi mu mugwi Inter Miami. Akaba agiye muri
top 10 y'abakinyi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi muri Inter Miami afise ibitsindo bine gusa. Ariko baragakuru rero katangaje abantu benshi kubona ko umugwi wa Inter Miami usanzwe nka Lionel Messi nk'umukinyi ashobora gutsinda ibitsindo bine agaca aja muri top 10 y'abakinyi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi batsindira umugwi. Byose bikaboneka ko umugwi Lionel Messi yagiyemo wa Inter Miami utarufise amateka menshi umaze gukora canke abakinyi benshi bakinyi bizina bamaze guca mu mugwi kubona atsinda ibitsindo bine byonyene agacaja muri top 10 y'abakinyi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi mu mugwi wa Inter Miami. Kandi abivuze ko muri leta zunze ubumwe za Amerika championnat yabo basanzwe bakina nuko atamugwi numwe ukoroka icicaro naho urangiza ikibanza ca nyuma ubwo muri mu cicaro ca mbere kuko igano rya Major League Soccer na cicaro ca kabiri igira. Rero niyo mpamvu umugwi wa Inter Miami mwari musanzwe muzi ko bafata ikibanza ca nyuma imbere yuko Lionel Messi ashika. Abantu benshi baguma bibaza ko mbega umugwi wa Inter Miami wobugiye gukoroka icicaro na Messi akoroka icicaro nuko no babwira abanamba atamugwi numwe ukoroka icicaro muri Major League Soccer kuko na cicaro ca kabiri gihari bakina icicaro ca mbere gusa. Agakurwa kavuga kandi umugwi wa Manchester United nuko Manchester United wa ronse andi masezerano kubandanya bakorana n'ishira mu rya risanzwe ribambika imayo ni vyambagwa bambara abakinyi. Iyo naryo sirindi ni Adidas nuko bongereje amasezerano yo bandanya bakorana n'iryo shira mu Adidas azobageza mu 2035. Rero umugwi wa Manchester United ukaba ugiye kubandanya wambikwa n'umugwi wa Adidas. Umugwi wa Adidas waciye uha umugwi wa Manchester United miliyoni zigera kuri $900 z'amahero kugira ubandanye ukorana no mugwi wa Manchester United gushika mu 2035. Akandi gakuru nyene ko kongereza amasezerano nuko no mugwi wa Arsenal uko ishirahamwe rya risanzwe ribambika naryo Emirates risanzwe rikora ibintu vy'ingendo by'indege nuko naryo ryongereje amasezerano n'umugwi wa Arsenal yo kuzoshika mu 2028. muzi ko umugwi wa Arsenal ku muzu zabo bambara usanga handitse ko Fly Emirates Beta. Rero iryo shirahamwe rikaba ryongereje amasezerano kubandanya ryambika umugwi wa Arsenal gushika mu 2028. Mu mugwi wa Arsenal nyene indi nkuru kiravugwa nuko inyuma yo kugugwa miliyoni zigera kuri 80 Nicolas Pepe muzi ko ari umukinyi yaguze amafaranga menshi n'umugwi wa Arsenal hari mu 2019 aho yaguzwe miliyoni zigera kuri 80. Uwo mukinyi w'umunya Cote d'Ivoire ukavuga ko umugwi wa Arsenal ugiye guhagarika amasezerano warufitaniye n'uwo mugwi n'uwo mukinyi Nicolas Pepe. Uwo mukinyi yaguze amafaranga menshi n'umugwi wa Arsenal ariko atabasha kugira amahirwe yo kushininga no kuronka ikibanza mu mugwi wa Arsenal. muzi ko yagiye arahura n'imvune zigiye zitandukanye. Umukinyi rero yambara nimero 19 mu mugwi wa Arsenal Nicolas Pepe ukavuga ko umugwi wa Arsenal ugiye guhagarika amasezerano warufitaniye n'uwo mukinyi Nicolas Pepe. Indi nkuru kiravugwa mu mugwi wa FC Barcelona nuko Frank Kessy yarasanzwe akinira mu mugwi wa FC Barcelona. muzi ko yaguzwe muri saison irangiye avuye mu mugwi wa AC Milan aho yarasanzwe ndifatamwe neza akina hagati mu kibuga. Abantu benshi bakavuga ati Frank Kessy ko agiye mu mugwi wa FC Barcelona azobata ikirere ariko atabashe kuronka amahirwe yo gukinira umugwi wa FC Barcelona ikiringo kinini cyane kuronka umwanya wo gukina inkino zigiye zitandukanye mu mugwi wa FC Barcelona. nuko umugwi wa Al Ahly wo mu gihugu ca Arabie Saoudite witeguye gutanga miliyoni 200 ko mukinyi Frank Kessy kugira ave mu mugwi wa FC Barcelona. kandi ibiganiro bikaba bigeze kure. Tukabona ko umugwi wa FC Barcelona nyuma yo gutakaza Sergio Busquets bagatakaza Jordi Alba bagiye gutakaza no mukinyi kandi Frank Kessy muzi ko yarasanzwe akina hagati mu kibuga mu mugwi wa FC Barcelona akaba agiye kuva mu mugwi wa FC Barcelona yunge n'umugwi wa Al Ahly wo mu gihugu ca Arabie Saoudite. mu kurangiza nagoma nabashikirize urutonde rw'abakinyi 10 basanzwe bafise ibikombe vyinshi ku isi bagiye batandukanye. Top 10 y'abakinyi 10 bafise ibikombe vyinshi mu migwi bagiye barakinira. Mu kibanza ca mbere turasanga Lionel Messi asanzwe afise ibikombe 43 yagiye aratwara. Kibanza ca kabiri tugasanga Dani Alves afise ibikombe 43 nyene. Kibanza ca gatatu tukasanga Maxwell afise ibikombe 37. Kibanza ca kane tukasanga Andre Iniesta umunya Espanyol afise ibikombe 37. Kibanza ca gatanu tukasanga Gerard Piqué umunya Espanyol afise ibikombe 36. Kibanza
cyangwa gatandatu gwasanga Ryan Giggs muzi ko yagiye aca mu migwi itandukanye n'umugwi wa Manchester United afise ibikombe 36. Ikibanza cindi tugasanga Paul Dalglish muzi ko yagiye arandika amateka atandukanye ari kumwe n'umugwi wese rukira igihugu wa Sweden nawe nafise ibikombe 35. Ikibanza c'8 turasanga Zlatan Ibrahimovic aka Ibrakadabra asanzwe afise ibikombe 35. Ikibanza c'9 turasanga Victor Bahia umunya Portugal afise ibikombe 35. Ikibanza c'10 turasanga Djokovic afise ibikombe 35 umunya Pologne akaba ari we asozera urutonde rw'abakinyi 10 basanzwe bafise ibikombe byinshi ku isi y'umupira w'amaguru. Aho muri top 10 mukaba mutwumvisemo izina rya Cristiano Ronaldo. Rero Cristiano Ronaldo akaba atari mu bakinyi 10 ba mbere ku isi bafise ibikombe byinshi, ariko ndabibutse ko ari umukinyi wa kabiri afise Ballon d'Or nyinshi, afise Ballon d'Or zigera ku ndwi, akaza inyuma ya Lionel Messi afise Ballon d'Or zigera ku ndwi. Cristiano nawe akaba afise Ballon d'Or zigera kuri 5. Ariyo makuru tubafitiye uno munsi, mukaba mwari kumwe na Rich Miradi size 67. Nibagiye kugira subscribe, share na comment kuri TV yanyu ETBC-TV kugira uzobashe kuronka inkuru zigiye zitandukanye zica kuri TV yanyu. Ciao.